agahita umutwe gacaduza ukamengo ni bateri agaca uduza hewe aha nihe ni kwisi urumva yumva abagabo barajya imbwa zikishura imbwa ninde kumva yarariye kandi ari uri kuri do we ni uri kuri dog yarariye arahaka tireka rero muyu mwanya ariko amadese batubwiye yuko twaje kwisi kugira dukorera ijuru no urukorera ijuru je ndarikorera muga ariko rero sinzi ikintu kimbabaza nuko Yesu yaturemeye umuntu Satani aguma tutera ibibazo sinzana zomushira sinzi hatanguye Imana Satani yaje gute Imana yaremye Adamu na Eva irarema ibikoko irarema inyoni shiramedita Yesu n'umusare uracyumva Yesu n'umusare kandi akomeye n'umuntu amedita wagwana mapiko abantu mengo bagonze umusozi Yesu aramedita yego nuko mbona inosi yari nziza sana Yesu niwe yamedisa abantu babiri uracyumva Yesu niwe yamedisa cyangwa yamedisa Imana acakubwira Yesu acavuga inosi kari nziza reka ndeme abantu babiri harimo Adamu na Eva Adamu na Eva barakura muri ryo tongo Edeni ebana Adamu kiramumena kiramutsatura igiki umubiri urazi umubiri kutihangana yashira mu birana yego ashira birati chay birasi aho nyene asanga Adamu arakoze icyaha urumva amukubise inda avyarabe nabandi Adamu ninde yamuteye inda Adamu yateye inda Eva Adamu ni yateye inda Eva none Imana yitangura kurema Satani none kubera iki Satani Imana tomurimbura none Satani akavaho Satani turi mu menyoro twidoga basikacho abatera inda tugwarira mu bitaro tubura amafaranga si amashoki ewe nakano kadakiwa wewe Chende muto sindi gito wagwani mapipo jewe ko yita mvuzi ko ribaro nkavangura makora mwizambe ewe madese yita mvuzi nakadaki urabona yuko atacuho oya naco kokora kwe akakaga urabona rero abademo bakunda abantu bameze nka jewe uyu muntu nawe nzi nakaroni wakabonye none ijya Bibiliya none ubutumwa buravugwa mu mateleviziyo mu maradiyo ariko umega amatwi yanyu masiyo ni mu radio ndayumviriza cyama radio ndayumviriza amamedia ndayumviriza umviriza rero ndakubwira ikintu kimwe jewe ubwenge urabona jewe ubwenge je nka jewe Boston Imana naho cyo yotse ubunyene kandandura sovuga ati ukya mwana hanyuma wowe uzobutse yugiye Nasi kwa Yesu ni kwa Yesu ubizi gute oya ubizi gute yuko uzobugera kwa Yesu wakoze neza nta kibi ugera ukora rero narisaba iherezo giza sinzi nawe wowe nawe uzogusabira ivyi wawe mbe waruzi yuko ugiye kuryama ugiye kuryama hajya usinziriye hajya uba wapfuye ma banapfuye kandi nisanga mu kaburi banapfuye simba nisanga mu kaburi hajya uba wapfuye hajya n'uburi muzima ndaguhende basi hajya usinziriye nimba napfuye ugitse ugusimba nakumvise umuntu yapfuye ari n'uwo Yes, bakunzi ba Step Made kagasore kishim kagasore kaizegewe n'Imana ndabaramukije cyane ndafuriza amahoro n'imigisha mu muryango yangu itegezwa kumera let me say thanks to Baba Gatima kuri ni Step Made kuri microphone jewe nyene kagasore kishim kagasore kaizegewe uno munsi udasanzwe uno munsi twatewe iteka kandi nimwe mu basore mwari mwarantumye agarutse ku yindi mpome dasanzwe agarutse ku yindi shishi dasanzwe ni wa musore wanyu Amadesa akaba ari boy ni gumwana ukiyaga n'abana bakeke soja kishwa Empire Avenue uno munsi ahereye kuri Empire satura amabafere mabuye hewe kiriko na Satubi bagomba bicana gute fasha bapfa umugore bagenze gute Satubati kujya fuza narayibonye kiriko hano hari umugore kiriko nawe ubwenge urabona yuko kiriko twari umugore sadi kiriko urabona ko twari umugore none kubera iki kiriko yavuze ati ndiko busy hari kera nani atari kiriko aheruka kukavuga ati ndiko busy
vuba nta n'indwi irahera kabisa. Abakunzi ba Step Media murabona no musi nabazaniye abantu babiri mwari mwarantumye ni Amadesi hamwe na mugenzi we ni ryambere tumwakiriye kuri Step Media. Bose bimeze biti fresh sana umutima no ku mubiri bana ndashima kabisa meze neza ndashima Imana arabona ari ryambere bakonye kuri Step Media bumve ko turi kumwe nande bana jewe ndabaramukije meze fresh hama je nitwa Boston K aka Wagwan my people kabisa bazoze bararenza ko my people kuko benshi bakunze kumpamagara ngo my people we my people urazi cyo gisigo my people umunyagihugu kabisa Wagwan umuntu yababona ngayo bavaye baza ko kuri grand frère wa Amadesi oya je banyitwa Matruasa kubera Jeffis amazina menshi Matruasa aho turi kumwe na Amadesi hamwe na Amatruasa kabisa kuko uyu je urumva gisigura ko ndamusumba je Matruasa je Matruasa uyu ni mutoyi wanje Mana mwitwa Amadesi bakiri kuno baza nanje ni Matruasa nakwemera kuri certificate wabonye bimwe n'amamuga kuri kamera satu cye n'abavumbu bagaragumye ndakuyumvira aba rero ni bakiri bageza mu gisagara bace bita Matruasa uwawe Matruasa urumva ukana Matruasa none we ni wemera yuko basi wewe uri mutoyi wanje bavyumvise rero uri mutoyi wanje none uramvuga rero mpinga cye ndatemera umva rero muri kino kiganiro turafise kiri kwa mwena Sadi yego Jenisa trama buffet empire abani bakiri kubashika mu gisagara bagaca batangura kwigereranya kuri basa basatura amabuffet nka hazi kwatangushika ngamo none ndakubaza none napfuye ngaho haruguru ngo kiri kongwe Ngozi none akavutse gora goca niyo mpamvu yapfatse ikiriko none gashahu Ingozi hari habutse inzara ari he ko none ndakubaze petit frère usangaro n'umwumbati ngamusaka ni usangaro n'umwumbati petit frère ni kutuga na banza umbirize grand frère petit frère ndakubaze none ni wemera yuko uri mutoyi wanje jewe oya ko jina kusimyaka undusha imyaka gute yego Jackson myaka 27 wewe witwa Amadesi nanje nitwa Matruasa izina ntiriraba nguko nuko none nk'ubu Amadesi hari akabazo mfise shaka kubibariza yego kuko uno munsi novuga yuko abatahuye bamaze gutahura yuko turi kumwe na Sadi hamwe na Kiriko muga je ndabaza ikibazo bisigaye mwe muraza kubyihereza twarabonye haraga video kamaze imisi kakarasirikira Kiriko aho atambisha uwahoze ari umugore wa Sadi kiriya gikorwa wowe nka Sadi wacakiriye gute Yego gumva bari kode y'akazi urabareka kubera ikintu yakoze ko urumva ko yamukomye Sadi oya cyo kumukoma ni ngombwa nyina mukome kubera n'ikingi nacega guma bankuma tiwe Madesi atigabanye kiniki mureka urumva inetse yakoze gatsima muvyariye umwana none yera muvyariye umwana yokora ikiniki atsebuka gatsima muvyariye umwana nagenda ariya none sabasare ega basaye nta bintu byinzigo wabishye bana nanje ndashona jewe banyitwa umupfubuzi bana wewe nakano kadakiwa wewe jewe muto sindi gito wewe Wagwan my people jewe ko yita ndakora ibaro nkavangura nkakoramo izambe wewe Madesi yita mupfubuzi nakadakiwa urabona yuko atacuho oya naco kokora kwe akakada urabona rero abademo bakunda abantu bameze nka jewe abantu bato bana bafise imbaga nk'izi wanje nibo bakunda bana rero hajya rero ariko Amadesi uyu mujama wawe muri Rwanda abademo agendana nabo ubu barazi urabona ko ushobora kugenda cyangwa urabagara avuga ati n'abademo b'inzara wacu uyu mujama kubera ndatsi nawe nari yemera arakora nashobora gucana bwa budemo bw'uburofa bw'inzara bunuka bw'inzara guma gusaba cenza n'abademo bafise ibisusu man bingidi Chengu ndabademo none ijya ndirimbo hikundira ibisusu ntaco isiguye rero jewe niko ndaraba ibintu vya Satubi namuzenya na Kiriko urana ko Kiriko yashatse kwerekana yuko
yaramukomye mu bisanzwe. Umva yavuze ati we nakugaye ego yaravyumvise basi ukugaya korongorera umugore. Ndavyumva. Muga ariko nawe ati bavuga ati tujya twaravanye twarahejeje. Akazi narindimwo kode yanje y'akazi yaraheze. Nene amatruwas. Wagwani mapiwe n'imbwa. Urumva? Yumva abagabo barajya imbwa zikishura. Imbwa ninde? Kumva yarariye. Kandi ari uri kuri do, we ni uri kuri dog. So yarariye arahaka tireka rero. Muyu mwanya, umbiriza muyu mwanya Satubi na Kiriko. Ninde ari kari doga? Ninde ari kari doga? Yo kwidoga ngo yidoga urya mwana wiwe kubera urya mwana umwana wa Satubi ninde? Ninde nyine tije nahejeje umuboyi wambwawe titoro uje nawewe amadesa awe kurancanga ndi garafere wawe amaturuwasa yasigiye umuboyi ati ego titoro rekana na amadesa none ati nabashikiye cyo kiri kundaramubona muri Band Boy wamengo bafashe kropesho barakambura mu gusa rero ehera igitugu kirakura igisumba izosi none suko numubona gucuricira urwo rubanza none ndagwiciri none nico washaka gisigura ko ndagusumba oya yavuze we madesa agende maturuwasa wewe tekana gende mukuru wawe witwa madesa nanje ndi maturuwasa urabona na Satubi je no ndamubona kera amukanyosha niwo muntu wa mbere ngayakoze amatika ngamukanyosha ubazwi agacasura nabajya ba Fabio Fana ba Pobji we urabona Pobji ko yibere mu yindi code nawe nyene ntanzara afise ndabizi Fabio Fana urabona ko Imana muhezagiye urabona ebana mugaye kurate Satubi yari umuntu afise ubucapu ari umuntu nyene w'inuma y'ishamba avuye kurokora Satubi yarapambanye none kamanutse mu temire petit frère none aha ni kwisi ni kwisi namubwire Tel Aviv Tel Aviv nyine mbeba iririmba gute irabumye nidushaka none irabumye none iri he irabumye he n'umwana mutara yihoha arayihoha irabumye sawa agende murayo kwibumye era umuntu asaturi ibafi nibuye satura amababuye urumva sawa mena uzanye uburofa amadesa n'umwana arayigirana arayihoha kuyihoha no kugirana guhoha numva kirikara cyahoha aracabe twakunze ko guhoha akiri ko blow up kwere ariko ubuka kuri Petit Frère wiwe para kudura mu hari kera nagomba kwivumisha kera waremera ko ndi Petit Frère wawe ajya kera nagomba warabyemera nagomba kwivumisha none ko je nane ndisoza kicwa urisoza kicwa nabate jewe nande nakunukiri ko guma tsanganga hagigira ibintu byatareka nanje ndandi none amatruwase kijya gikorwa wacakiriye gute kubona kiri ko yarakoze ibintu nkabijya kuri Satubi kijya gikorwa ni fresh rega mu bisanzwe Kiriko ni garafere wa Satubi Kiriko ni garafere wa Satubi satura mabafi jewe rero jewe uyu ni mutoyi wanje natekane agacaborerwa agacabona bajyafana Kiriko Petit agacaro umuto gacaduzu kamengo ni bateri agacawuduza hewe aha nihe ni kwisi mugabo rero yandine moza kuvuga ngo numukubuzi yukato warabonye aha nihe aho byashikanye warabonye aha nihe warabonye aho byashikanye jewe warabonye aho byashikanye jewe warahabonye imodoka izi zibiri kwitiwe yarahetse bro apana bijya bintu vyo vya imodoka zibiri kwitiwe yarahetse uwo ko waruvuze ngo kiri ku muri Grand Frère wa Satubi tugerageje kuraba no ku muziki no ku gikuriro turabona ko warubeshe bro jewe nabeshe gute kuko ntibankiri ku Satubi barakuze kuri sivyo renga amaje Satubi barakuze hewe gukura ni ngaha kabisa mu mutwe ico ushobora kuvuga kuri Satubi atarakurira ko mu mutwe niki ico atarakurirako Satubi mu bisanzwe urya sinamuvuga ko byinshi kubera ni Petit Frère
nta mpamvu yo kuvuga byinshi man. Kumuvuga nabi Petit frère none mvuga iki bafu muravye honyene n'inzaba nta byinshi no muvuga ko je mutoyi wanje nta byinshi ushobora kumuvuga mu bantu ngaha biyemera Sad barimo mu bantu biyemera hapfuye Natasha mu basare biyemera Sad barimo uzi gituma arimo kuri twabaririmbyi benshi batigera berekana iyo bataha kiri kurazi yataha kiriko kubera iki tuvuge ko ari yanza bafise bwabutse nyene bw'uburofa yo hewe kiriko oya baririmbyi benshi ntibigera berekana iyo bataha ubu vyerekana ni Sad banga yuko babamenyera hajya buriya kirazira kumenyera umuririmbyi umuntu w'umustar ni bibi kumenyera umustar ubisanzwe umustar nta ahantu hose aciye uyu umustar ni kuyaga neza n'abantu cenga je wari ahantu hashobora guca kubera ko nzi ko ndi umustar hari ahantu hashobora guca nkavuga ati ahantu sindahaca abantu baca baguma bamenyera bayagisha neza kweri disinika ngo ubustar sindi umustar uriki jewe ndi umunyagihugu umustar n'Imana yaduhaye izi mpwemu cy'ubustar bamutso bitwara mu ijuru twese tubatungana imbere y'Imana turangana bro turangana aha kwisi naho ariko amadese batubwiye yuko twaje kwisi kugira dukorera ijuru no urukorera ijuru je ndarikorera muga ariko rero sinzi ikintu kimbabaza nuko Yesu yaturemeye umuntu Satani aguma tutera ibibazo sinzi nazomushira sinzi Satani none yaje gute bana aho rero haciye hava kandi akantu uvuze ngo Satani hatanguye Imana hama Satani yaje gute Imana yaremye Adamu na Eva Imana ubwa mbere yatanguye kurema iki urabona yuko twese tubaye ngaha yatanguye kurema isi yego irarema ibikoko irarema inyoni kiramedita Yesu n'umusare uravyumva Yesu n'umusare kandi akomeye n'umuntu amedita wagwana matiko abantu mengo bagonze umusozi kweri Yesu nakubali bro uri kuraza Yesu aramedita yego nuko mbona inosi ari nziza sana Yesu niwe yamedisa abantu babiri uravyumva Yesu niwe yamedisa cyangwa yamedisa Imana acakubwira Yesu acavuga Yose kari nziza reka ndeme abantu babiri acararema Yesu niwe yaremye ugomba gucanga abantu babiri nako cakubwira n'abambariye abantu kamubwira bazimvuge faza aremye abantu babiri acarema Adamu na Eva Adamu na Eva barakura muri ryo tongo Edeni ebana Adamu kiramumena kiramutsatura igiki umubiri urazi umubiri kutihangana yashira mu birana yego ashira birati cyo birasi aho nyene asanga Adamu arakoze icyaha urumva amukubise inda avyarabe n'abandi Adamu ninde yamuteye inda Adamu yateye inda Eva Adamu ni yateye inda Eva amadese ariko uravuga ku bya Adamu na Eva siko Imana ikiragira kiramuremera urubavugiye wari we Eva ariko nashaka mutubwire abana Adamu na Eva batangwe kubyara abana babiri bari bitwa gute ho tumva mu kumu cyenda bakubwira indira amadesa tangura madesa ni yananirwa genda bavuga kwe abazi nande nayaki nimba ni nayaki banda nagerageje oya ni aberi nande sawa indira amadesa heje ni aberi nande nemba yanani wambwira yaki nimba ari Gahini wagwana natoye waritoye gusa rero ninde yishi wundi muri abo babiri gusa rero umviriza gusa rero uyu amadesi ariko araducanga sana urazi impamvu ariko araducanga yavuze ko Yesu wowe wavuze ko Yesu wavuze ngo Yesu niwe ngo yatanguye kurema kandi Imana ariyo yatanguye kandi abantu yatanguye kurema ntiyatanguye kurema Adamu na Eva oya ahubwo Imana yatanguye kurema Satani Imana yazanye Satani none Imana yitangura kurema Satani none kubera iki Satani Imana kumurimbura none Satani akavaho Satani koma turi mu menyoro twidoga basikacho abatera inda tugwarira mu bitaro tugwara ingwara zidahera tugwara inzara tubura amafaranga si amashoki ibyo biterwa niki ninda bitera tumva ibyo bintu by'inzara Satani kandi niwe yatumye amadesa avukira mu minyororo sawa wewe wavukiye mu minyororo abandi bavukira mu nda uvukira mu minyororo ibyo bintu birabaho
oya ariko nimwaduhaye umuti ninde yishe Kahini na Abeli ninde yishe uwundi Kahini na Abeli Kahini niwe yishe Abeli amadesi viravyemeye Kahini niwe yishe Abeli bene beza bisi kubara n'impamvu bararura gusa bararura kandi abisi baragoye gutahura kuko ikintu cambere kigoye kubana n'abantu gutahura abantu cyangwa kugira ngo abantu nyene muhuze abantu kuko na Yesu yatoye abatuma 12 Amadesi yarabizi amadesi navyuzi ndabizi urabizi we vuga wifyuti sinda urabizi yatoye 12 none abamwigaramye ni bangahe ni bangahe ko yabaye wa mbere inde Petero niwe yatangiye kwigarama Yesu yamyakanyagira gute ngo iki ngo je nawe nzi ngo nawe nzi ngo uyu muntu ngo nawe nzi ngo sindi muri bo ewe none vipi kubera iki wigarama umuntu kandi muzinanye none gashahu akaroro murazinanye n'umuntu kabuko ushobora kumigarama ati jewe uyu muntu nawe nzi akaroro ntiwakabonye none ijya Bibiliya none ubutumwa buravugwa mu mateleviziyo mu maradiyo ariko umega amatwi yanyu masiyo ni mu cy'amaradiyo ndayumviriza cy'amaradiyo ndayumviriza amamedia ndayumviriza umviriza rero ndakubwira ikintu kimwe jewe ubwenge urabona jewe ubwenge je nka jewe Boston Imana naho cyo yotse ubunyene kandandura uzovuga ati ujya mwana hanyuma wowe uzobutse yugiye Netse kwa Yesu ni kwa Yesu ubizi gute oya ubizi gute yuko uzobugera kwa Yesu wakoze neza nta kibi ugera ukora rero umumarayika wenyine acumura kangahe ku munsi nta mumarayika ngaha kwisafi ahari kimwe gusa zinarisaba iherezo ryiza sinzi nawe wowe nawe uzogusabira ivyi wawe je nzokwisabira ivy'iwanje 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 narabyisabe na jewe gusa rero mubaho uzoja upfuye kubera ko ntuzi impamvu washitse aha kw'isi wowe ubwo mubona utambuka ugiye kuryama mbe waruzi yuko ugiye kuryama hajya ugiye kuryama hajya usinziriye hajya uba wapfuye ma banapfuye kandi nisanga mu kaburi banapfuye simba nisanga mu kaburi hajya uba wapfuye hajya n'uburi muzima hajya n'uburi muzima ndaguhende basi hajya usinziriye nimba napfuye ugitse ugusimba nakumvise umuntu yapfuye ari n'uwo baterura ku matera niyumve na kimwe ugasanga uryamye hasi imani ugasanga imatera bayibye bayitwaye kandi wari uryamye ntibibaho gute erega usinziriye uba wapfuye usinziriye uba wapfuye Chemo no mesi ndi muyabira ndatetswe ndakenewe ubufasha kwe munisaidiye amadesa kana bw'inomero 67 karane witi 59 67 karane witi 59 amadesa yamayisabira misese ariko amadesa reka turangize kuri kino kintu mwene data yambaye ikirato je n'ijya mbere ndakibonye yego ni kwagwana iki kirato iki bacitwa tabira ngo kibika amazi iki no muri piscine washobora kucogana kweri kirahabura kweri kibacitwa tabira konesere abutsa baramwegera tubatafisana n'abakonesere kai cambaye n'amarori iki camba amarori iki gakirika camba yoca cyangura kiriko iki urabona kiriko niyo ronka amaherama kandi umwemera wumve kandi none yoronka amaherama gute arakenyero ndamwemera gusa n'amahera yoronka emera satura mabavu yoronka amaherama iki kirato satubi basi satubi ariko arakibona ndibaza avuga amahera yo kigura ngiki ico avuga amahera yo kigura ngucerekane neza ngucerekane wagwana ma people atubwira amahera yo kigura satubi avuga amahera yo gura kino kirato nico kirato ni bwoko ki iki kirato citwa freedom Yao no musi kwenda freedom gisigura umwidegembe amadesa akajambo kamwe kuri grand frère wa nukuri uyu nyene uyu mujama jewe mugo kubera gifana kiri kuwapi uzana n'ibintu bishasha bro abantu bamaze gukwama wapi nshigikira umuntu akora ibintu bizima ati bakunda kuvuga ati shigikira umugabo adakomeye mugakubitigwa hamwe yes bakuze Steph Media amadesa kumwe na mugenzi wiwe twari kumwe ni amatruasa hamwe na amadesa boy wapi agomba kuri inyi agomba kunjya ko nene agomba guta amazina
ya matsina ngomba kukwibizina gute we nitwa Amadesi wewe uri petit frère wanje ndi grand frère wawe ndi grand frère wawe ngomba kukwibizina gute kaya kapfuye wanje kandi barakakwivye urabona namba urabona kugira uzo ubamara amaziro sasa uzorabe kaya kabo twakoze na Benishu uzoga kate ariko aravuga niko nari ndirimba achasha ucugatiranya nakujya kuntu nakaya kapolo kakirikari karakavuga na P1 bacibaraba anabe aho byapfuye imvana kabisa ngoma ndababika hari umwinzoza ni isipiri nzokora ikiganiro ufise isipiri uzoza n'uburofa shashikiwe ufise isipiri shamka mu mutwe uhonda yes bahetsagire rero bakunze ba Step Media nimba ari rya mbere uravye kino kiganiro kuri Step Media making sure kumaze kugira subscribe kuno musore nabazani wa musore wanyu Amadesi hamwe na grand frère wiwe baraduhaye vibe baraduhaye show umwe kuri kote ya Kiriko undi kuri kote ya Sabi so uno munsi novuga yuko nitwari mu bintu by'impanuro canke ibintu bya filme canke ibiki ni vibe ari abantu benshi babakunda Amadesi uno munsi urabona ko yaduteye niteka atuzanira umubrada wiwe hano niba bifuza nimero yabo bayisize ngaho uze kubandikira Amadesi arahari 67 41 67 41 babwire peace out imani bahetsa wagwan my people abasenge n'abadiaspora bazugaruka amahoro kwe bayarondire bayabikira Amadesi bahendwe na baba Peritsi no baguma babahenda abadiaspora barumikira bagumha ubutse baraturumikira icyageze kode y'akazi kabisa babwiye peace out peace out peace up basezere sawa mutubabare twari twabantu bo mu cyaro ugatumba ari ibintu byose biducanga kutigabera gatsino nabutse wo nkunda kubera gutiya kutamenya kuvuga kutamenya agumigana no cyashaka iryo habro nake tsikora n'umudemu umunsi umwe umudemu yari umudemu nimbarapfuye muri Nigeria aramhanga how are you boy how are you niwe bamwishuye namubwira I'm fine aranyishura ibindi birana ndamwereka amasenya birana narababaye cyuburaho byidemu shamanda kamwana n'undi muntu nyene w'umuyungo aticongereza cyangwa namwitse mu modoka cyangwa none garafresh nakwamaga uticongereza barandi ntwari bashaguma bagenda kabeza kumwerekana boss basezere ubabwira ejo canke hirya ejo n'ivyashika kandi tugasubira twabakenera muzodukunde wagwan hama yeba basezere no bana fresh hama ibintu byari bimeze fresh ya ndi wa munyamujishima ya bana mwitwa Amatruasa Amadesi wigeze nako ari ryo bamwivye ya nawe nyene abizi yuko ari petit frère wanje petit frère wanje petit frère we tekana man uri mutoyi wanje none ni wemera ko mutoyi wanje peace out usigare chenisa kimaswe gari so wa mwana tasirese n'abana fisi izo sirese nabaza baragiye baza badishira kwa banyina bo nabase wabo abo bako kuzanira sirese atsobatsi na se sinise wiwe kanche ngiye kwigira ubuzima bwo na ingiye